ibibazo wazanye ngaha. Haleluya! Amaze kumbwira ngo ivyari bikuboshe birakurekuye, genda wibungenge, naciye nibuka Yesu ariko abwira intumwa ziwe ngo nimugende abemera mubabatize mubakire maze bakire ijambo ryanje. Nuko naje ndumva ko nkwiye kugenda, maze hari mu kwezi kwa kabiri nca ndagenda, mu kwezi kwa gatatu sinigeze mbona imigenzo. Aba mama ko numva basiyani, aba papa nabo amasiyani akarurukeshi kuri Yesu Kristo Masiya. Nta munsi n'umwe nari bwigere nirenganisha ukwezi kurengane ntarinjiye mu bihe by'abakobwa, mu bihe by'abakenyezi. Ariko kuva uyo munsi mbwirwa iryo jambo sinasubiriye kubona imigenzo yanje y'amaraso, sinanatahuye ko nasamye kandi ndi umu infirmiere. Ndabwira dogiteri yariko ankurikirana ico gihe ati nyamara jewe ndumva meze nabi musi y'umukondo. Arambwira ati iyo ni infection kuko bari barabonye ko bitagishoboka, abantu bose bari barabonye ko bitagikunda, aho nyene nawe ubona ko bitagishoboka. Uyu munsi ni wizera Imana ya Dadi Prophet Dr. Jesus Joshua, nawe urabona gutabarwa kwawe. Amena! Acha kuma ukoresha examen ya SBI. Ngiye ngo nje kuyikoresha, Imana iramuha kandi kenge, arambwira ati tora teste wipime urabe. Nagize nipime bantu b'Imana, ncambona haje ubukono ubu. Inyuma y'imyaka 13 wewe bimaze imyaka ingahe? Nayonzi ariko mumbiriza ngaha biraza kugenda neza mu izina rya Yesu. Niwaba umaze umunsi umwe ugiye ku mugabo, niwaba umaze imyaka 100 hose biremerwa, nta kinanirana. Imbere y'Imana byose birashoboka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo emera gusa wakire, urabona ukuboko kw'Imana. Dadi Imana yaramukoresheje n'isaha sindatahura ko yarije namubyaye. Namubonye tubwire yitwa uyu yitwa Ineza Ngenda Merle batazira Joshua. Abasibese kuri Yesu Kristo Masiya. Nagaki nigiti wobwira abantu bari ngaha baje biteze igitangaza, ni nankaye kajambo wabwira kugira ngo nabo uyu munsi batanga igitangaza cyane. Akajambo no babwira kandi nanje nibwira, dufe kwemera gusa, tumureke Imana imukoreshe. Ndazi umwe abantu babo bari ngaha batararonka umwana, sinobabwira ko mugira uko, ariko aho uri niwaba ugomba umwana, niwaba ugomba amafaranga, ndibukisha amafaranga. Mukuru wanje yarasabiririza 5 ariko umusabe n'amamiliyoni arayaguha. Gloria, Haleluya. Bunja abakameramani mwemwe ashobora kwibaza ngo na mabrage, nta brage zirimo. Ujya mu mama yarasengerereza, ariko inyuma yo guhura n'umuvugisha ndakavuge ndagaceka byagenze ngo yabubwiye ati reka kwigwanirira, reka Imana yanje kugwanirire gushikisa anasabiriza, ahubwo turamusaba. Wewe ushaka ko bagusaba none komera Imana amaso mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi agurisha amazu, uyu munsi agurisha amapase, uyu munsi miliyoni 20 si kibazo, miliyoni 30 si kibazo, miliyoni 40 si kibazo, kubera ijambo gusa ry'umuvugishwa. Nawe uyu munsi wizere Imana yagukorera mu izina rya Yesu Kristo. Ushaka amadorari